murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Jewe nitwa Muhwanya Jeremy, nkaba nahoze ndi mugwiza tunga mugaba amagara yaranyankiye, kandi mwahora mumbona mu manama komakomeye. Yamara bunaramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho. Twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze, tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka, baratuvura turaronka kamitende. Ubu hariko harahira imyaka 3 dufise agahengwe. Harabaye rero ikiganiro i Bururi kuri stade, baranyakiriye ndavuga ibingoye. Ishira hamwe Mugisha n'ijya abana biwanje baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza, dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza. Kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye, abavugizi bawe niho bari. None nyene cyubahiro mukuru w'igihugu, ubutungane buri ngaha. Ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure. Narayereye mu maso sinkibona, banyuriza amayesikariye ngira gute, birava biranga. Uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 70, ni sheke y'imiliyoni 170. Iyo sheke ndayifise ngaha. Barahava rero twabonye ko byanse, nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza, kandi handiko ndavuga nawe nyene yo bari ngaha n'umusumye w'urusaku. Iperereza rirabibona rirangira amatohoza, iperereza Imana irakarihezagira. Barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200, acagenda hindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400. Ndabifisa ajya muntu yashikanya ngaha arabifisa haje. Afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi. Acha yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka, aragirisha transfer byose birahera. Ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte, nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016. Ibanki yarandikiye sentare, ndabifisa ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016. Sentare yarandikiye notere arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo. Ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke zibiravuga ko yampaye ko ari ububeshi, imwe ko ari we yayifatiye y'umuriyoni n'iyindi y'ibihumbi 80. None nyene cyubahiro mukuru w'igihugu, wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda. Yamara hari bidashoboka. Ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa, by'ukuri bukwiye kuvugwa. Uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023. Barasinya muri sentare nkuru Cour imbere ya procureur, arandika ari kumwe n'umushinga manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023. Ngize aragenda kumushikira nganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe Muhwanya we uronderika tije ngo murenganure, ati byawe narabibonye, ati yamara genda kwa procureur ashire ibyo bintu mu ngiro. Ntibyakunze. Nyene cyahera mukuru w'igihugu, icyo womfasha idosiye ngeje ujya mu ntara y'ifisa. Iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene ahantu kubona simbona diabete yaraguruse shika mu maso, ndayizererana. Ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya. Mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. Uyo muzi Bururi abambonye bavuze bati Mutama, bati kibazo cyawe kirakemuwe. None rero nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa marira menshi cyane. Bansubiye titere procureur ashire mu ngira ibyo bintu. Ubu yaraburanye sentare zikamweza
kubyica ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri civile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyandicwara mukuru w'igihugu Procureur General ngaga yewe ari ngaga Procureur General de la République ministre wewe uco mubwira procureur kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikira ntanje nibaritsa ministre aravyumva ngaho nicariho canje. Murakoze cyane nyakubahwa mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Kibazo kimwe gusa. Ndayitwa Ecofurgence mpagarariye abanywanyi bafise imitahi mwishira hamwe microfinance RCF nyunganira. Nyakubahwa sinokwirirwa ndasubira inyuma mvuga ivy'ama microfinance kuko byinshi murabizi mugabo itandukaniro ry'ivyiwacu mwene microfinance yadutwaye imitahe ku bushake bwiwe mu kwezi k'umunani yarizaniye ingwate azishikiriza procureur general avuga ngo kwezi kwa12 niko hahera ataratwishura amafaranga yacu procureur azoca agurisha izo ngwate kuva atangura kuvuga ko agira turihe ntiyaturishe nta na kimwe yakoze twabasaba nyakubahwa mukuru w'igihugu ko izo ngwate yatanze ngo dusabira zikagurishwa kugira ngo abene Burundi babandanye imigambi yabo. Magoro mvise ko ukwa 12 niko rahera kwari ukwa 12 2024 narinze ko aruko ya hari muri 2024 tugeze muri 2025 iyo ngwatiri izo ngwati yiyandikiye yazitwaye muri kwa Procureur General de la République zivara miliyari 27 ariko kuva 2024 komisiyo ntirigera ihaguruka ngo inagire contre expertise ngo irabe ko rero ayo mafaranga ariho mugabo ivyo bintu yatanze birahari. Sawa hora vyandikishije kwa Procureur General. Murakoze nyakubahwa. Kibazo canje mubanze mwidondore. Nitwa Ndikumasabo Jean Charles aba muri commune nziza shasha ya Mugere. Ikibazo dufise ni kibazo dufise abavyeyi bacu bagiraniye nishira hamwe projet yitwa Ecosate. Ecosate yimuye abo bavyeyi ku nguvu hari 1998 cyo gihe bahabwa umuzibukiro atana hamwe wanditswe atategeko shikiranganji ata décret ata ordonnance ibigena ata décret ishira twarituye nyene cubahiro sokuru wacu yarashoboye kudutunganiriza araduha abahanuzi bakuru umuhanuzi mukuru ajejwe ibibazo by'abene gihugu General Agricole n'umuhanuzi mukuru ajejwe by'amategeko turamushikiriza amadosiye yose turayabashikiriza hari hageze aho babishira tugera kuri tubiregera amiable cyo gihe byakurikiye nuko Imana nyene yabishatse hamanya n'icubera mukuru w'igihugu twasaba dusubire kandi namwebwe tubasabe mubandanirize aho byari bigeze mudufashe kuko abavyeyi bacu bamwe baritavye Imana. Reka ndakubaza iryo tongo racariho aya matongo Ecosate yaciye ni Ecosate yaciye amabarabara mu Kinanira ya kabiri bahita mu Rubombo acariho twe twagumye tuburana harubatse hose haciye amabarabara. turafise ibipapuro twashikirije mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu twabishikirije byose natwe ndabifise ndaza kubishinoshaka kubashikiriza. Reka tubiye umushikiranganje abijejwe ajeje by'inyubako kugira ngo
aca turabira iyo dosiye hanyuma rero azoduha raporo. kimwe n'icyo nyine hamanya n'icubera mukuru w'igihugu mwarigeze kuvuga ati abashefu do quartier ntibemerewe kwitoza mu kibanza c'abahuza. Harabonetse ikibazo aho umushefu do quartier niwe barongoye ayo matora ku mutumba, kubera mwari mufashe ingingo yuko atamushefu do quartier yitoza mu kibanza c'abahuza atashiraho atatoza umugore wiwe, none ivyo biremewe? None yaramutoje abenegihugu baremeye kumutora, twaranditse turavuga ntiyamutoje. Twanze twumvikane umugore wewe yarafise uburenganzira bwo kwitoza. Yego imubonye ari ntungane nta kibuzwa ko atorwa, siwe yamugenye yaritoje abenegihugu baramutora. None abenegihugu ari babeshutse kiretse uvuze uti barivye amatora nasubigwemwo, aho duca dusubira muri quartier. Hamanya n'icubahiro mukuru w'igihugu hariho ikindi kibazo. Turazi ko mukunda ugwaruka cyane kandi turavyemera kandi turavyemeza. Hariho ikibazo c'abanyeshuri biga ku Université y'u Burundi, twagira dusabe nce mu ncamake yuko mwosubizaho ya politike yo gufungurira abanyeshuri ku Université y'u Burundi, muzoba mugize iciza cyane. Murakoze tugere Kristo. Murakoze cyane. Aha cendo hakajya gukebura abagwizatunga. Naravuze yuko no mashuri yisumbuye twogira amashuri abanyeshuri bararayo kandi bikakogwa muri amasezerano aba hagati y'ishure n'umugwizatunga. Muri kaminuza je nane niyumvira harabuze umugwizatunga yovuga ati jewe ndiyemeje kubaka uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza, hama aba muri kaminuza bagaheza bakazozarana nka kujya bogiye gupanga hanze. Sawa umugwizatunga uzokwiyemera tuzomuha itongo hajya nyene muri kaminuza yubake kuri ayo masezerano kugira ngo abanyeshuri baronke aho baba. Abagwizatunga mwanyumvise ntihagira uwiyemera ati ngira nubake uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza, hajya muri kaminuza tumuha ikibanza yubake ubwo buraro, hamaze habaho amasezerano hagati ya leta n'uwo mugwizatunga. Niwo muti mbona ukomeye cyane. Bandanya. Murakoze. Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu ceza c'u Burundi. Je nitwa Zefire Nkunzimana, nkaba ndumwe mu barundi bagize ibibazo by'imanza z'amatongo. Gushikaho uno munsi nasubiye mu ishure secondaire mfise imyaka 50, mfise n'umugore n'abana 7 kubera ivyo bibazo by'amatongo. Reka ikibazo nzanye uno munsi si c'iryo tongo, kuko urwo rubanza nariko ndaburana uno munsi ruriko ruragenda neza. Wasubiye mu ishure kubera ikibazo c'amatongo? Yego naraburanye ikibazo c'amatongo. None uco subira mu ishure birahuye kuja mu ishure n'itongo? Yego byarahuye kuko ukuntu nariko ndarenganwa iyo ntaja mu ishure ngo nsubize umutwe hamwe mba ndi mwibarabara, kuko narapfunzwe racika Bugesera ndarenganwa, aho numvise moto haruguru rw'iwanje nca mpunga upejeje kuntora ngo njane mu gasho. Ja ku rubanza rw'itongo rero ntibijanye n'ishure. Kwitongo naho ubu ubigeze? Ubu bimeze neza kuko nyakubahwa umushikiranganje w'ubutungane amaze kunyakira kabiri, kandi sentare ntayinyuzwa yararungitse abacamanza kwitongo kandi byagenze neza. Muga kubijanye n'ubwo rubanza nagira nsabe umukuru wa sentare ntayinyuzwa areke gutuma ko cyane umuburanyi Tondo Cima Daniel, ahubwo asabe uwo muburanyi wacu tuburana ashire mu ngiro ivyo sentare yamutumye ishitse kwitongo, no kuvuga procreation yamutumye kugira urubanza rutera imbere hama rurangire. Ico nico nagomba gusaba. Ikibazo umugana ari mfise ni ikibazo c'abene gihugu bantaho nikora. Hariho abene gihugu bantaho nikora leta yahora itegekaniriza uburyo bw'abashingwa manza babunganira. Aho rero nyakubahwa nyene cubahiro uvugiye uti urubanza rw'umugezi rucirirwa ku mugazo kandi urinda inyoni hagara mu murima hagati. Ubusentare bisabwa ko ziduga ku matongo. Ubwo buryo rero bwari butegekanijwe bwaherera i Bujumbura gusa.
ubu rero sentare duze ku itongo uwo mushingwamanza acagaruka gusaba uburyo wa mwenegihugu ntaho nikora. Ikibazo rero abo benegihugu bafise ni uko mwohindura uburyo bwahora gukorera i Bujumbura, ko mwasabye yuko baduga ku matongo buje gukora kugira uwo mushingwamanza ashire ku itongo hama yunganire uwo mwenegihugu ntaho nikora. Murakoze. Ikibazo cy'ubutungane ubu turiko turagigorora neza, ivyo bibazo bizoca bihera kuko ubu hari sentare y'intango kw'izone hakaba sentare nkuru kw'ikomine, urumva ko bizoca bigenda neza. Itegeko muri ubu kwa mbere ndazi yuko bizotangura kuja mu ngiro. Hari ikibazo ntari nishuye, bamwe umwagendana ubumuga yavuze ati mbega ubu turi mu bushikiranganje ubuhe? Hariho ubushikiranganje bujejwe ivyo byo gutunganiriza abantu batishoboye, ni ubushikiranganje ubu buraba ivy'akazi, Ministère ya Fonction Publique, niyo muzohora mwitura abantu bagendana ubumuga. Sinari nacishuye. Egome, imbere yuko wundi afata ijambo twagira ngo dusabe yuko ubushikirwa azi kubaza ikibazo kimwe cyonyene, mugabo kandi ntavuge ikibazo kimwe gawe nyene ubwiwe, mugabo arabe ikibazo ku neza rusangi. Murakoze. Deko wundi baravuga. Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu ku mijambo. Je nitwa Twagirayezu Désiré Apollinaire. Nyene cuba mukuru w'igihugu, iyo mugendeye abene gihugu hagati mu gihugu hariho amajambo mwama mushikiriza, je narayumvise ayo majambo antera kwibaza. Ntange nk'akarorero, muri somene yari hariwe ivyo kugira isuku mu gisagara ku Musaga, mwaravuze muti ivyo bigabo binini binini vy'ibijipe nivyo ngo twirirwa turahiganwa. Sindi ikintu kisa nk'ico mwavuze Excellence Monsieur le Président. Uwundi munsi naho mugendera abo muri OBR, muravuga muti jewe abo ndahashize bose nsanga ari abanyonyezi, uwo ngize wese nsanga ari babandi nyene. Ikindi gihe mwagendeye mu Kayanza ku bene gihugu bajejwe ibintu bijanye n'ubutare n'agataka, mwaravuze amazina abiri y'abadandaza, muravuga muti aba nibisuma batwara amabuye y'agaciro hanze. Hanyuma mucamwongera muravuga ngo nabasazi. Excellence Monsieur le Président, mwatanguye ijambo ryiza cyane ati ngaha turi imbere y'iziko. Mu Kirundi ciza baravuga bati umwami agirwa n'abagabo. Jewe iyo ntango y'abagabo ngira ndayishemwe umukenke ndayisome koko. Excellence Monsieur le Président, mu bisanzwe umwami kuva kera yanyasabwa, kandi n'umukuru w'igihugu uno munsi arasabwa. Ariko ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'igihugu cyose, jewe ntaco nisabira ku gahanga kanje.